sinzokwigira mpengeshanya kubivuga. Hariho impamvu, hariho imvo zitari nke zituma abarundi dukenguruka, kandi uko gukenguruka kwacu ntikuzokwigera guhera. Uyu munsi uragize ubugira kabiri turi muri iri koraniro ryo gukengurukira Imana, tuyishimira ku vyiza yadukoreye. Hari igihe mpora nsubira nkiyumvira nkaraba uwo mwaka ngene wagenze, nibitangaza gusa, nibitangaza kuko uyu mwaka twawutanguye turi muri nankana, twiyumvira ingene amatora azogenda, mbega ni bande. Tuvyiyibutse, ndazi yuko hariho amasengesho twagize tukabaza tuti mbega abategetsi bashasha bazotogwa bazoza koko arabemera Imana arabasenzi? Ico kibazo ndazi ko twakibajije, muga twese ruca tuvuga ko tugiye kubisengera, kandi twabisengeye biraba. Ubwa mbere na mbere rero, icambere tworabirako nuko Imana yagumye yonyene yigirira indinganizo yayo. Kuva rutoye ibwirizwa shingiro ry'Uburundi, kuva ritowe, musubije amaso inyuma neza, mu gihugu harabaye impore. Tutararitora wamenga hari ubugwamo, muga rimaze gutorwa haciye haba impore. Vyerekana ko abarundi twari dushitse ku yindi ntambwe ikomeye cyane. Je rero bimwe vy'umwihariko ndakengurukira Imana cyane, ndayikengurukira kubona dutanguye gushira mu ngiro isezerano twasezeraniye Imana abarundi twese, tukabitangura ari jewe ndabirongoye. Imana arangiriye ubuntu. Hariho abanyibutsa, burya hariho imva zo gushima Imana, banyibutsa ingene twabitanguye, tukabitangura tuvuga tuti kuva ubu mu mugambwe CDF Imana tuyaha ikibanza ca mbere. Ikinezereza nuko mu mugwi wabitegura nari ndimwo, hanyuma dushikaho tubishira biva umuhari bija mu mugambwe wamaze kwemererwa. Ico gihe naho nyene mu mategeko ntunganya mugambwe tubishiramwo, naho nyene narimwo. Nibwirizwa shingiro ndetse turiko turaritegura, murabona ibiganiro biheza hagati y'abarundi batanze ivyiyumviro bose, kuko twese twaguma tubaza uti no kuki twama mu magume, kubera iki haba amatora haba magume. Umwe wese akarondera inyishu, hama inyishu ziratogwa. Mu bagize ibwirizwa shingiro rero rishasha, na jewe sinari kure kuko dutunganya ivyo biganiro nari umuyobozi mwishikira w'umukuru w'igihugu. Murumva yuko nibwirizwa shingiro Imana arampaye ibakwe nari ndimwo, tuvuga ko Imana ariyo duhaye ikibanza ca mbere. Nico gituma ntibagira na rimwe kwibutsa abarundi irya ryungane rya mbere ritangura kwiyemeza ico abarundi biyemeje, aho abarundi bavuga bati twese abarundi tuzirikanye ico dutegerezwa imbere y'Imana. Kiya kirakomeye cyane, twaremeje ko dufise ivyo dutegerezwa imbere y'Imana. None raba ingene Imana yangiriye ubuntu, ikavugira muri mwebwe abarundi nyene iti ahubwo mu gushira mu ngiro iryo bwirizwa shingiro wewe nyene ni uzotangura, nimumfashe tuyikomera amashi. Iyo Mana irakomeye. Mu kwezi kwa mbere turi muri nankana tubazanya, murazi yuko twaciye tuvuga tuti tuje kubisengera, hanyuma dutangura kugira amasengesho amaze iminsi 3 tusenga turondera ubuzotubera umukandida.
ico gihe duhejeje ikoraniro kaminuza harabaye amatora. Ayo matora yo mu mugambwe atomokera kuri jewe, suko narusha ubutora abandi, suko nkomeye kurusha abandi, ahubwo nsaba Imana gusa inkomeze ngume mu nzira zayo. Ikintu gitangaje muri vyose, sinzi ko muvyibuka, wamenga amatora araheze, CNDD-FDD igiye muri kongre muri ikoraniro kaminuza, abarundi bose n'abatari muri uwo mugambwe ngira ngo n'abazoba abakandida bose baciye babona umenga amatora aragiye kuba y'igihugu kandi yaraye umugambwe. Hanyuma ayo matora tuyavamwo, baba abagumyabanga ba CNDD-FDD, baba abanyamahanga, baba abarundi bari mu yindi migambwe, tuyavamwo bose banezerewe. Je nama niyumvira none jewe ni kubera iki bose baciye banezerwa bakambona yuko umenga mbaye umukandida wa bose. Muravyibuka n'abanyamahanga baciye babona umenga amatora araheze. Ivyo vyose nivyo ushimira Imana. Murumva yuko Imana yaguma itunganya impore mu gihugu kugira ngo ntituze dusubire muri za njyane twahoramwo kera. Uko kwezi kwa mbere nyene byari bihimbaye kuko nta ruyogoyogo rwasubiye kuba, abantu bose bari mu kanyamuneza bigira ku bikorwa. Ivyo nivyo gushimira Imana, iyo mpore yaciye iza. Ukaraba neza ingene Imana yahaye imigisha Uburundi kuva rutoye ibwirizwa shingiro, cyane cyane muri uwo mwaka, kuko Imana yaradukuye mu menyo y'abatwenzi. Abantu benshi bari bazi yuko tutazoshobora guhagarara imbere y'ibihano vy'amakungu, aho babuza n'abagwizatunga kuza mu gihugu cyacu ngo ntibazane amahera, bazi yuko igihugu gica gitembagara, mugabo Imana iguma igihagaritse neza. Badufatiye ibihano kugira ngo igihugu kimererwe nabi, ariko Imana nayo ikidukorera neza. Baradukekeza bavuga ngo ntavyo tuzoshobora gutunganya amatora, ngo kuko nta buryo tuzoronka. Ariko kubw'abarundi bose twarasoronganije, turaterateranya, umwe wese icafise, amatora acagenda neza. Ubwa mbere mu gihugu cacu bwabaye ubwa mbere mu Burundi tugira amatora, hagaca haza impore, abantu ntibaryane. Dukomera amashi Imana yacu. Erega nimwibuka amatora yose mu Burundi, dushake duhere ku matora yo mu 61 yaraheze hacaba injyane. Amatora yo mu 93 niyo yagira kabiri, yaraheze hacaba injyane. Amatora yasubiriye nayo mu 2005 muravyibuka, nta mahoro twaciye turonka ngo nuko abaye amatora, kuko hariho umuhari wari kuragwana. Mwibuke ku matora y'2010 haciye havuka ico bita ngo adese ikibiri kugira bahungabanye umutekano. Mu 2015 ho muravyibuka, kushika abarundi bari basigaye bavuga yuko amatora aje ari ngwano. Mugu musa abarundi bitunganiriza amatora yabo, bakitangira uburyo bwabo, bakavyitunganiriza mu buhinga bwabo, bakavyikorera, niho honyene habaye amatora, Uburundi bukaguma butekanye. Dukomera amashi Imana yacu. Ivyo vyose n'ibimenyetso vyerekana yuko Imana yonyene ariyo yibereye imbere ngaha mu Burundi, ari ivyitunganiriza, igacira uturungikira ya mpwemu yera mutima mweranda, akatuvugiramwo, akaduhanura. Ibi vyose nivyo vyerekana. Muramana twaraheje amatora, hariho abashatse kugurya imanga, mugabo vyamaze umwanya urume rumara, bose baca mu kanyamuneza. Dukomera amashi Imana yacu. Uravye neza uwo mwaka ingene wagenze, murabona yuko ariho vyibonekeje cyane yuko abarundi koko basigaye bakunda igihugu. Barerekanye muri uwo mwaka urukundo bakundana, urukundo wo gukunda igihugu, urukundo wo gukunda ibikorwa.
ubwa mbere twaguma tubazana tuti none Uburundi buzotera imbere gute abantu bicaye bari ku marigara. Muga muravye neza uwo mwaka watanguye ivy'amarigara vyaheze, abarundi batanguye gukundana hagati yabo batakirabana amoko, abarundi batakiryana mu migambwe. N'igitangaza gikomeye cyane. Mwari bwabonaho imigambwe mu Burundi yicara hamwe yiga icoteza imbere Uburundi ngo baheze bahanure leta. Mugabo unagiye mbona bagira inama abanyamigambwe bariko barondera nabo ico boterera mu iterambere. N'ubwa mbere vyabaye muri iki gihugu cacu. Imana irakora gose. Uyu mwaka turarimbura ingene umwimbu wagenze. Uwo mwaka niwo mwaka wadutangaje twese. Twari tumaze igihe turiko turagwana n'inzara, ariko uwo mwaka duheruka kurimbura dusanga uburimyi umwimbu wiyongereye inshuro 6 ku mwimbu wahoraho. Cyane cyane umwimbu w'umuceri. Umwimbu w'umuceri wariyongereye uwo mwaka inshuro 6 ku muceri wahorubaho. Murumva ivyo Imana ikora. Uwo mwaka ni mwamutereza amaso hirya no hino murabe imirima y'ibigori ingene imeze. Uwo mwaka niho ubwenge bw'abarundi bwagiye ahabona ko buhari. Kandi muravyibuka ko sokuru wacu Petero Nkurunziza yari yaravuze yuko ubwenge bw'abarundi bwari bwarazimiye bugiye kuja habona. Uwo mwaka niho abarundi berekanye ko bashobora kurima muci bakimbura. Kuko umwimbu w'irici nawo twarawurimbuye dusanga uhakwa kungana n'umwimbu twahora turonka mu gatasi. Ubwenge bwo kuvomera y'abarundi babuvunduruye ntawuhazi. Imana niyibizi. Imana irabwira abarundi iti gira naka kandi kazovamwo inyungu. Umwimbu waragenze neza, turabishimira Imana kuko iyo urimye ni nkuko uhamvye. Imana nimenya ibiri mu kuzimu. Hariho umunsi twari twarimye ibiraya amahegitari atari make mwishira hamwe ryacu. Hanyuma bariko buca basoroma hasigaye nk'iminsi 3 ndabaza nti muraba mubona hari ico tuzokurayo. Ngo mutama ngo ivy'ikuzimu ntawe bimenya, ngo Imana niyo ibikora. Imana niyo imeza, niyo ituma umwimbu uduga kuko uheruka kubihamba. Nimwiyumvire uwo mutima ugira wo guhamba indya uzibona utazi ko ari uzozimeza, ukagira umutima wo kwemera guhamba ivyo kurya. Imana nayo nico gituma mu kurima mu gutera tuze turayibutsa yuko byose ari yibikora kugira ngo izi bimeze. Ugusenga kwacu kwaratumye Imana irabagiza Uburundi ibirere biragenda neza cyane. Uyu mwaka niwo Imana yatwiyeretse mu buryo budasanzwe. Niwo wa mbere. Kuko twarabonye ibimenyetso, turabibona ikibonane imbona nkubone, abatemera nabo nyene baratevye baremera. Imana ibikorwa byose twakoze muri uyu mwaka Imana yatwiyeretse mu rugori mu zuba. Ibikorwa byose twakoze. None umunsi ni mwaravye neza burya sayine hari urugori ku zuba. Abo twari kumwe ngira ngo ntibabiravye. Rujya rugori ubwa mbere abigira abanyabwenge bavuga ngo none hari umuntu atazi umunywa amazi carico. None umunywa amazi turawubona atamvura ikuvya atamvura igirigwe. Abigira abanyabwenge bacu bavuga ngo n'umunywa amazi. Muganda kubwiye kijya n'ikimenyetso gikomeye Imana yiyerekanamwo. Mu gihe twari turi mu myamamazo ico kimenyetso cyaraduherekeje gushika abantu biyumvira ivyo ari byo barabura. Jewe nabwira nti hajya ni Imana ivuze ko tujanye. Kubera iki? Imbere yuko utangura imyamamazo twarasenze bimwe bikomeye. Turasenga bihambaye. Twaramaze iminsi twisonzesha dusenga. Hanyuma gushika buca dutangura urwo rugendo nta kindi twiriwemwo twagorobejemwo dusenga. Imana rero kugira itwereke ko turi kumwe
yaraduherekeje tujibugendana Imana iratwiyereka tuvaho tuji Mwaro bibuko nyene tuva Mwaro tuji Muramvya bibuko nyene tuva Muramvya tujya mu Kayanza bibuko nyene Ingozi bigenda uko nyene hageze rero kumwisho niho n'abatemera bace bemera babonye ingene twashitse mu ntara ya Bujumbura mu Kabezi naho nyene bigenda uko nyene mu gisagara ca Bujumbura rero niho urugori rwabaye runini ruriyerekana nagira ndababwire rero n'abatemera ubu harageze ko bemera Imana ikora ibihambaye muravye urukundo ruri mu bantu uno musi hajyaga ntiharagera turacari ku ntango nimurabe ingene ikoraniro ririmwo nimwumvirize mu mutima wanyu umwe wese yiyumviye kare hari habiyumvira ngo vyari vy'amadini ngo vyari vy'umuryango none uno musi turatunganije igikorane ku izina ry'igihugu uno musi ni igikorane c'abarundi bose aha mwaje muva mu ntara zose muserukira abarundi nico gituma twavuze yuko n'utaronka uburyo bwo gushikaha nawe nyene yifatanye natwe we uko iki gisabisho c'uwu mwaka ni igisabisho cy'igihugu kuko abarundi twaramaze gusezerana twese mwibwirizwa shingiro ko Imana tuyihaye ikibanza ca mbere nico gituma dutegerezwa kwama tuvyitwararika hajya bavuga ngo kubandwa ntikugoye nko kurigumya twararyemeje ubu rero hasigaye yuko iryo twasezeranye turishira mu ngiro ubu rero ntitudeha kandi turazi ko atabarundi bazovuga ngo kirazira yuko mubishira mu migambi ya leta naco nyene iki kiri mu mugambi kuko n'umugambi w'Imana kandi Imana niyigaba Uburundi ntihagire uzondaba jewe ngo ni jewe ndabagaba jewe mfasha Imana gusa Imana niyigaba Uburundi twayihaye ikibanza ca mbere akamanuza rero n'abatemera bamwe batahora bemera boca bashaka rero bakavuga bati ubu ndemeye nuko kuntu Uburundi bwasigaye mwizinga ikiza corona kiro kirahonye inganda mu bihugu byose bibanyi hose natwe tukaguma twibereye kubikogwa ibi bintu ntagire uyifata minenegwe ni ivy'Imana nimumbwire ingufu zacu aho ziri muribuka igihe navuga yuko corona Imana izokingira Uburundi corona itazodutesha umutwe gushika naho mvuga yuko nimwabona na babiri cyangwa batatu bagwaye ntimuze mugira ubwoba kuzoba ari kugira ngo ubu ni nahazwa bw'Imana bwigaragaze ngaha mu Burundi none ibindi bihugu tubirusha abavuzi tubirusha ubuhinga tubirusha mikoro mbwira ingene twavuye ku gitigiri c'ijana na mirongo ingahe tukamanuka gushika kubusa ata muntu numwe agwaye hariho igitangaza kihari ngaha mu Burundi kuva igihe riryasekeza ndakira sinandura kandi sinanduza turitanguriye abarundi bose bagakira tukabona ko haheze amezi 3 atanu umwe agwaye corona mu gihugu cacu twaremereye yuko abarundi bari hanze batahuka ndetse n'abanyamahanga bakeneye utwo basumira i Burundi turabemerera ko baza ntandwi nimwe irahera tutabonye abagwaye corona baje Burundi muga ntibarigera bandukiza abarundi nimwiyumvire abantu bavuye hanze bagwaye bagaca bashika tugaca tubavura bagakira batanduje umuntu basanze mu rugiwe nabo bagaca bakira nagira ndababwire yuko hatanguye kuboneka n'abanyamahanga bahungira mu Burundi bahunga corona ica abantu ntimwari bwakimenye turafise icabona cuwaje avuga ati je nigiriye i Burundi ndabiyo bija acasaba vyiza y'amezi 18 hanyuma yumvise hariho amashure y'abana acavuga ngo numva nzoca nguma nibera ngaha yaravugishije ukuri hari n'abandi bakize baca baranka gutaha ngo barazoshaka babeho batagira vyangombwa
none bishika gute kuva mu mahanga ugwaye ugashika mu Burundi ugacukira aho si Imana ibikoraga yemwe je ngaho ndemeza neza ko nuwakekeranya yoshaka agaca yemera ni ikimenyetso gikomeye gusigara urakazinga arabaga ahubwo ko Burundi gerekangana ugasigara ari we urakazinga aha ukabona ukuturi twese ngaha tukaba tuzi neza ko atanumwe agwaye coronavirus ngaha ari ngaha kandi twese twaratumiranye igihugu cyose ntabwo badufise umurundi ubaja gukora ataragaguzwa ngo mpava nandura corona ahandi biyugaraniye mu mazu amashuri atagikora amasengero atagikora ivyo rero ntimubifate nk'imfagusa mubishimira Imana kuko birakomeye Imana yaratuburaniye urubanza yaratuburaniye muribuka igihe twashingisha urubanza hari ngaha mu ntara giteganye ntihajya mu gisagara twabonye ko ata muntu n'umwe ku isi yotuburanira urubanza tuca turushinga ku Mana yo itarenganye aha nta n'umwe atagize umunsi mukuru yumvise ishirahamwe mpuzamakunguni ridukuye ko ujya muzigo nta n'umwe jewe narabajije benshi umwe wese avuga ngo reka nihe kamwe bose nivyo vyabibonekeje yuko abarundi twari turemerewe ariko Imana irareka ibibi bikaba kuko izi ngene bidukuramwo soma neza haranditse yuko Imana yacishije abanyisirayeli muri arya magume kugira ngo bamenye kwicisha bugufi imbere yayo natwe Imana hajya yaducishije kuri arya magume isi yose iratwubararako none nitwara dufa kubivuga gusa ngo ijoro rirubamye ngo isi twubarayeko twari bwabibona isi itwubarayeko ubu rero twarabibonye isi yatwubarayeko turayikorera ariko Imana irayituremurura Imana irakomeye cyane ni ikintu gikomeye cyane Imana yaducishije mu magume uwo mwaka Imana yarashatse kuraba abarundi ngo irabe ko bayemera cyangwa batayemera igenda rya sokuru wacu Petero Nkurunziza ajya aramageragezwa kugira ngo Imana irabe ko abarundi tuyizera cyangwa tutayizera itireka mbanze ndabe batagira serugo ko bashobora kubaho abarundi bararema ntibahahamuka kuko bazi ko Imana ari ibikora erega bijya nibitangaza amatora yaraheze turi bamwe bakivuga ibicanye biriya nuvuga imvo zo duca ducanamwo zari zihari imvo zari zihari muga Imana ikiricungira Imana ikiracunga gushikaho naje vyantangaje kandi ntari bwimikwe ngo ndahire abarundi bagaca bambona umenga ni jewe serugo hari ikintu gitangaje burya none iryo samuragwa ryoyo ryavuye erega burya nituza turagendereza ibintu nimumbwire ku isi igihugu muri gira mwumva umukuru w'igihugu avuga ngo uwo samuragwa agakwira Uburundi bwose amenyesha abarundi atusamuragwa amezuku muramwizera mu mugamburuke bizogenda neza amwita samuragwa harahaba samuragwa serugo ataritaba Imana murumva ivyo bintu hajya hariho imbura Imana iriko iravuga gushikaho tubona neza yuko burya hajya hose twaba turi kumwe yari Imana yivugira arasama n'ikimenyamenya ivyo avuze vyaraba none ntimubizi yaratubwira ati Imana ivuze ngo kandi bigaca biba jewe ndabwije kuri munsi umwe namubwiye ntubwo we nturi umupfumu kubera yarambwiye ikintu giteye n'ubwoba mbere bikinagoye no kwemera avuga ngo uzurabe ngo nta ndwi izohera ngo kikitabaye gica kiraba vyerekana ko yari Imana iri kwirivugira kandi murazi ko cya kiringo yari yatubwiye ati iki kiringo ni ic'Imana sigwanje Imana burya yaciye rero ifata
ya ntahe rero iricara ku ngoma y'i Burundi kandi n'ubu ntirahava niho yicaye. Twarayimitse kirya naco n'igitangaro imvo zo gucanamwo urumva zari ziriho mugabiranka. Imana ikorera vyinshi Uburundi. Kw'isi ntaho bwari bwigere mwumva aho impunzi zibwira igihugu zahunze ngo mfasha ntahe. N'umugore agiye buje umugabo ahora arinda kuja kumucura akamugurira agahuzu keza akajana no mu bindi w'urwagwa agiye kumucura. Mugabo twebwe abarundi bagiye bavuga ko bahunze umuriro bonyene barimo bavuga bati mfasha ntahe. Aha abantu ntibabibona nk'igitangaza. Muravye impunzi ingene zihunguka ku bwishi mubona turinda gusemereraga yemwe dusarara. Ahubwo nibo batubwira ubwa mbere haratanguye abari babohewe imahama barabankiye gutaha bati dufashe twitahire ngaha ntibazoturekura. Murabizi yuko bamaze kubivuga hari uwaciye abiruka ko ngo ntibamuvanaho. Batabaza ubuserukizi bw'Uburundi muri kijya gihugu. Bukeye kabiri nzamo nirindi kete rivuye Bugande naryo abo mu nkambi na Kivale banyandikira ngo ndabafashe batahe. Kubera abo bari kure mwarabonye yuko indege zataguye kubatahana. Ibi byose tubikomera amashimana kuko abarundi tuyadusubire mu cari cabo. Ubuvukano mu Burundi ongera rutsimbatare. Abarundi batahe batunganirwe twese tumuryango umwe. Navuze samuragwa bijya byo vya leta mvyeyiga yemwe. Najewe sinzi ngene vyadutse. Hajya n'Imana yambwiye iti ubu kuva mu Burundi birahindutse. Mubaye umuryango umwe utakigira abahutu n'abatutsi n'abatwa mwese muri abarundi mugize umuryango umwe. Ubu rero na leta rero nijeje kumugabo ngo uwo muryango ni leta mvyeyi. Hajya Imana iravuga. Imana iravuga kandi bikabaga. Iravuga kandi bikaba. None ga yemwe murindiriye ko Imana izobonekera mu gisaka caka ntigishe nka kumwe yabigirira Musa. Nimusome igihe Yezu yagira asubire mu ijuru yabwiye abigisha biwe ati sindabataye nzobarungikira umuhoza niwe muzogumana mutima mweranda. Natwebwe rero tumenye yuko Imana iravuga iki mutima mwerandaza muri twebwe hanyuma tukavyatura. Igikuru no kubivuga wasenze. Nico gituma ivyo uvuze uzi neza ufise ukwemera kandi wasenze Imana ikivyakira bikaba uko nyene. Aha rero nkadukoraniye ngaha tungana ukunda babwiye ivyo dusaba vyose nta kibi Imana itazodu. Hana kimwe itazodu. Uburundi rero nitunezerwe duhimbagwe kuko Imana koko iradukunda.